ngo wa mugabo we uzi ko uduza ikiganza cawe ngo kubite umugore wawe ikofi wifate ku mutima uvuga uti jewe ndimbwa ukwanura kumva ego wa mugabo we uzi ko uduza ikiganza cawe ngo kubite umugore wawe wifate ku mutima uvuga uti jewe ndimbwa kuko uba wikubise wewe ubwawe wakivuze neza ariko ndakunganire kandi Sali abakunzi ba Akamu TV nizere ko mumeze neza nkuko natwe muri Akamu TV tumeze neza kandi tushima Imana hama je ndi kuri micro nitwa Uwayesu Abigail Alliance Ciela bashibanze kudina rya Ciela tukaba tugomba tugire deba cyane cyane kuri theme ivuga mbega urugo rwiza rurabaho bash nkaje kamam sinemera ku rukundo rwiza rubaho kamam urugo jemba nibaza umengo ni feu umuriro rero dufise umutumire ngaha agomba atuganirize atubwire impamvu urugo ari rwiza cyane cyane ntimwibagire kugira sabone j'aime na commentaire turakeneye ibiganiro byanyu turakeneye kubona ico namwe mu bivugako kuko iyi deba ije kudufasha ije kumfasha ngira jewe niyo yashora ku convaincre akanyereka ko urugo rwiza rubaho mugapo mwandi pourko urugo rwiza rutabaho turabakiriye ego muragize neza cyane ku mazina banyita Niyibigira Bosco aranyise ko ndumutumire reka ndabita ko ndumutumire nyene ego yakivuze neza tuje kuganira kuri deba eske urugo rwiza rurabaho canke ntirubaho ego yakivuze neza yuko we atemera yuko urugo rwiza rubaho kandi ntibitangaje nta nuwo bimuhora kuko ni point de vue yiwe ego none Bosco nivyo baravuga ngo je ndakunda kubaza eske Bosco nuwahe kuko hari abantu bashobora ko badukurikirana batazi Bosco ari we mu buzima busanzwe mukora iki mufise umuryango muva mu muryango w'abana bangahe uri umwana wa kangahe ego hari ikibazo mu byo bagije ikunda kungora umbaje ngo nduwahe birangora cyane gose kuko mfise ahantu henshi mba ariko pour mama mba hano nyine mu gisagara ca Bujumbura muri sud ya capitale nkaba mvuka mu muryango w'abana 11 urumva ko twarondo papa yarondotse cyane gose na mama jewe nkaba ndi umwana agira 4 ama kandi nkaba nubatse mfise n'abana 3 okay wowe uravuga ngo urukundo turiko tuvuga teme yo kuvuga ngo eske urugo rwiza rurabaho ku bwawe urabona ko urugo rwiza rubaho kuko jewe pour moi kuri ntozenya sindabitahura ku rugo rwiza rubaho rero abariko radutahura mushuntu ntashobora kuba afise ikibazo nk'ico je mfise akavuga ati eske nka generation y'ubu ugasanga abantu basudutinya ama mariage selona n'amasitio twagiye turabona namwe canke citegerezo twigeze tubona mu muryango eske wewe ku bwawe ndumva ko wubatse eske uremeza neza yuko urugo rwiza rubaho bo ndatangura kukwishura mvuga yuko urugo rwiza rubaho ego ndavyemeza cyane gose urugo rwiza rurabaho kugira ngo tubibone neza ndagoma ndagutumbereze ko ikibazo kwanza mbega urugo niki indangura kintu y'urugo niki je nibaza ko urugo ni nama responsabilité umuntu agenda arafata mu buzima kuko ni engagement ugira apopo yuko uba bavuga ati jewe ndagiye mu yindi si madama twita ko mu yindi si kuko uburu kare wahora wigenga kare wahora wowe bwawe aba ari wowe wibwira ibyo ushaka mugabo ugiye mu rugo ni hari uwundi muntu urinda kuvugisha inama hari ibintu udashobora gukora kubera uwo muntu wundi wumva yuko udashobora kubikora atahari canke mutavuganye niyo ni juste ko numva yuko urugo ni responsabilité kubganje neza cyane bon bibliquement urugo baravuga yuko umuhungu asiga abavyeyi biwe
n'umukobwa agasiga nawe abavyeyi biwe bari abantu babiri bakaja kubana. Iyo babanye baba bakreye ikintu bita urugo. No muri vie sociale nkuko wakivuze n'umuhungu n'umukobwa bahura hama bakaja kubana bagapartager le tout bagasangira vyose. Nenda kubaze wewe avant yuko ugira mariage nivyo tuba dufise ama vision tuviza mariage yacu igicapo mu majambo make tuba twifuza mu buzima bwacu tukavuga ati urugo tugwifuza ko rumeruko. Eske wewe ivyo wipfuza igicapo waha urugo muri fiançailles yawe niko vyabaye niko wabisanze canke harabaye impinduka? Bon, ndumva utanguye gusimba ama etape turacaganira. D'abord urugo rwiza rurabaho. Uriko urambaza ku vy'iwanje privé ndaza kubikwishura. Mugabo ndashaka kwanza tange tuganire urugo rwiza rurabaho canke ntirubaho. Je kubwanje urugo rwiza sinibaza ko rubaho. Wari wakimba ico kibazo? Ndakubwira nti mu kukikwishura tangure umpindangura kintu kwanza y'urugo wayimpaye. Kandi turagihuriza ko twese. Urugo ni umuhungu ava iwabo n'umukobwa akava iwabo bakaja kubana. Sivyo? Iyo babanye bakaronka umugisha w'Imana, ndavuga ibibondo, nukuvuga ntibaba bakiri babiri baguma baguka baba benshi. Rero kugira ngo rwa rugo rube rwiza canke kugira ngo bazovuge ati rujya rugo rwa bakanaka ni rwiza babirabira kuki? Wewe wambwiye ngo ntiwemera yuko urugo rwiza rubaho. Kugira ngo urugo rube rwo rwiza ni biki byo kwereka ko rujya rugo ari rwiza? Jewe igituma mvuga ko urugo atago urugo rwiza rubaho ni just usanga umuntu wombya twarakundanye kujya wavuze yuko twagiye tuba umwe mu gihe twubakanye, bisigura ngo ni nta macakubiri ngo jewe n'uyu ngo twaratandukanye turi umubiri umwe, niko na Bibiliya yivuga urumva. Ariko je nkabavuga ati none nimbuvuga ko turi umubiri umwe wayi wumva kuryohewe uri kurangirira violence. Kumva ngo kuko turazi imiryango myinshi ushobora gusanga umugore arakubitwa arirukanwa abana benshi bakakura ibikomere, ugasanga n'uwo mugore ahagumye kubera yankangira ko abana biwe bohava bayerera, ugasanga bagiye mu zindi ngeso mbi, ugasanga ariko azira ikintu ugiye no kunaraba ukavuga ati none kuko abantu turikunda. Rero sinibavuga mu gihe tuba turi umwe utegerezwa kumbabara neza cyane. None izo nguvu zo kumva yuko wo nkubita nkababara kandi turi umubiri umwe erega uri kuri kubita wewe neza cyane. None izo mbaraga je urugo rwiza no kuri sindabitahura kiretse umbwiye ko Yesu wenyene abari wamanuka akatwubakiye. Reka naguciriyemwo ndanakunganire. Hari umuntu yavuze ngo wa mugabo we uzi ko uduza ikiganza cawe ngo kubite umugore wawe ikofi wifate ku mutima uvuga uti jewe ndimbwa. Ukwanura kumva? Ti wa mugabo we uzi ko uduza ikiganza cyangwa kubita umugore wawe wifate ku mutima uvuga uti jewe ndimbwa, kuko uba wikubise wewe ubwawe wakivuze neza. Ariko ndakunganire kandi nta hantu urumva umugore yakoreye violence umugabo. Niyo mpamvu ndakubwira hari abagabo bicuza kuba baragize urugo kandi hariho n'abagore bicuza kuba baragize urugo. Abandi bavuga ngo majorite menshi n'abagore canke abagabo bake baticuza. Abandi banavuga ngo nkamwe buvuga ngo ingo zihari zisambuke umuntu yihitiremo ubundi muntu bobana. Igitigira nyamwinshi ntiyotorya mu partenaire wiwe niko benshi bavuga. Ariko ndakubaza ikibazo, sokuruza wawe ntiyabyaye sokuru wawe? Kandi babana na nyogokuruza. Sokuru wawe abyara papa wawe abyara na nyogokuru. Papa wawe arakuvyara
abana na mama wawe ego wewe nta gahunda ya mariage ufise ntayo mfise kumbure wowe reka kuyigira kubera kuvuga yuko ingo nziza zitabaho ntizibaho kuko hari samedi urumva ata mariage ibaho ingorane ni ibyo twita mu kintu basireka ndago example hariho abakobwa benshi cyane cyane abantu bari baragira mu mariage benshi baba bari enceinte benshi bivuze ngo kuvuga ngo benshi bagenda kubera ibibazo sindagushigikiye aba Pentecote ntibakora mu mariage barakora ndi kuvuga en general benshi hari mu Pentecote bashingira ari enceinte ndiko ndakubwiye ko benshi aba Adventiste ntibakora mu mariage ni bake aba Adventiste ntibakora bakora mu mariage n'aba Pentecote tugiye kuraba en general abantu benshi basigaye bakora mu mariage n'abantu baba bari enceinte oya uwo tumuvuga uti mu bagenzi banje benshi bakora mu mariage apana abantu benshi kuko ndazi ko hari ama eglise adashobora guhezagira umuntu ari enceinte babanza kuja kwa muganga bagakora ama test de grossesse yego kandi ikindi naco hari abantu benshi bakura mu mariage nona nuko abonye umutipe no mu diaspora ikeneye ibintu rindira gato aho turaza kuhashika ndashaka ndakwishura kantu kamwe wavuze ngo urahamya neza yuko ingo nziza zitabaho yego ucurambwira uti iconyereka ko rujya rugo ari gwiza nuko ujya mugabo yoba yitaho umugore wiwe ego tutabeshana izo ngo ntizibaho ntazo ndabona akarorero je nditangirako ngiye gukize imyaka 11 sindiga nk'uti umugore wanje kofi mani shimwe kuko si byabose kandi ndazi n'abagenzi banje benshi bimeze uko shasi nibaza ntura abashinga intahe bavuga ngo jewe n'umugabo wanje tubanye imyaka irenga 200 ngo nabijye bagira ngo gushinga amashiga nta byigeze baca umugani mu kirundi ngo nazibana zidakumana imihembe baca umugani mu kirundi ngo nazibana zidakumana amahembe ako n'umugani w'ikirundi ya ariko imigani y'ikirundi iriho kugira ngo twigishe so ego ntazibana zidakumana amahembe kandi ngo nta n'inyange itagira gahonzi niko bavuga nimba ntihenze none nimba atanyange itagira gahonzi gute uvuga ko ingo nziza zitabaho nimba wokora ikosa umugabo akaguhanura cyangwa akagukankamira akagukangira bisigura ko gwatari urugo gwiza mugapana kunkubita kubwawe sinavuze kugukubita navuze kugukangira cyangwa kugukankamira kubwawe kugira ngo urugo rube go bagwiza go bari bamwe bamarayika gusa oya kubganje kugira ngo nomore neza ku rugo go bagwiza ni mu gihe mba mbona ego turavuga yuko abantu cash ushobora gusanga turakora amakosa kubera turabantu neza cyane ariko nibaza ko mu gihe hamaze gushika violence ikinjira mu rugo rw'umugabo n'umugore rw'abantu babiri batoranije atamuntu yayigeze abaforce akaba ari bo bihitiramo ukamukura muri benshi uri umukobwa ugakura uwo muhungu muri benshi bakurondera kuko benshi abakobwa benshi baba bafise abantu babarondera abahungu nuko nyene baba bafise abakobwa bariko bararondera benshi ukakura umwe muri bo hamukumva ko woshobora gufata hakajamwo violence muri yo mariage sinibaza ko go rukundo go bandanye bo ndumva washingiye cyane kuri violence nico kintu washingiye ko cyane mugabo nukumenyesha yuko mu ngo zihari hariho ingo ikintu cha violence bacumva ku matwi nko kwiradiyo bavyumva nkuko tuvuga mu kiganiro hariho n'umuntu akubwira ati sinumva yuko umugabo ashobora kuba yakora violence umugore wiwe cyangwa umugore yakora violence umugabo wiwe uti kubera iki nespa ko imbere yo kubana biha periode ya fiançailles ego ijya periode aba ihari kugira ngo ifashike kugira ngo mumenyane kugira mumenyane mubana munzina none ariko ijambo ry'ibaravuga ngo umuntu ni mugari kuvuga ngo umuntu ni munini cyane washobora no kubana n'umuntu imyaka n'iyindi
ukazoza kubona defo yiwe yaramaze gushikana mu rugo. ahubwo reka ndakubwira ikibazo abakobwa benshi muri ko muragira. Abakobwa warukazanye ubu ntibakira umuhungu afise umutima w'urukundo, ntibakira n'umutipe yo kubaka. Bifuza kuja mu ngo z'abahungu bubatse, mvuge gute, bubatse imitungo yabo, bafise uburyo, aba diaspora. Rero wowe ugiye uhahamiye ajya amafaranga, utafashe umwanya ngo ujye umuntu afise ajya amafaranga, sometimes murahura n'ibibazo. None ndakubaza, je ushobora kumbwira yuko wopfa umubona umuntu ariko aragukubita mugabo utabura ico kurya, utabura ico kwambara, usohoka usa neza, wowe ungire kunkubita? Nta n'ikintu, nta n'ijana rimwe mbona rasyo abana umva tuguma tugwana, nta na importance. Wopfa umubona basi umuntu akuziza, akakuziza ivyo wariye cyangwa c'abarundi, urumva hakakuziza n'ibintu utanariye. Rero nibaza ko sinibaza ko noja kurondera umuhungu nza mbona afise atamahera afise azoza kugirira violence mu rugo, vomye ko ngenda. Mu yandi majambo utuma urondera umuhungu afise amafaranga mugabo agukore violence. Peu importe, kuko nta bantu bazobimenya. Bimenyekana kubera ujya aba ari umukene yabikoreye. Aba ari umukene, umva sindi buronke akamakeshi ko gusiga, sindi buronke nta kintu ndi buronke, nta raso ndi buronke, ufu umuntu akubita wazi. Oya, mu by'ukuri nta mugabo ari dinye yo kwitwa umugabo yogira impamvu iyo ari yo yose yotuma kubita umugore wiwe. Ariko baruzuye iyo mpamvu ntibaho. Ni nkuko atari umugore yogira impamvu iyo ari yo yose yotuma asuzugura umugabo. Ariko biruzuye kubera yuko iyo umwe adashoboye gukomplisa amadevoir yiwe, niho haca haza ayo ma inegalite mu rugo. Sometimes umugabo bamwimye keya ziwe, nawe aca hinduka, ntaguma ari wa wundi. Tuko mu mugore bamwimye respect nawe yiwe, nawe nyene arahinduka. Nukuraba nijyari mu ngo haduka ayo ma violence. Kuko bakibana biba ari vyiza. Hajya bakoranya abantu ku ma mariage usanga bari ibintu biri parfait. None bigenda gute ngo haze mujya mudurumbanyo, ujya muvurungano? Je nibaza ko ni ikintu n'ingeso ibirimwo hagati y'umwe ku wundi, bigasaba ko umwe kuko hajya bavuga ngo ingeso iraraba ariko ntihwera. Ugasanga umuntu afise ingeso mugabo muri fiançailles atigeze ashobora kudevelopa kubera avuga ati no hava ndamubura, cyangwa ugasanga turatandukanye, cyangwa ugasanga aramevye. Mugabo washika mu rugo, kuko iyo umaze gushika mu rugo uba wumva ko vyose washitse, warahejeje, wararenganye, je ndazwi n'amategeko, ibintu nyene nk'ivyo. Rero ko usanga wewe ugazanye iyindi ngeso, je ntarinda kuti ni ca kintu co kumva ko urandenganije. Aho rero aho wari kuvuga uti ingo nziza zirabaho. Hariho ingo zifise umunezero, mugabo bivana n'ingeso z'abagize zijyango. Ntwari guca uvuga ngo sinemera ko ingo nziza zibaho, kubera yuko wewe nimba muri wewe udafise umutima wo guharira, ntivyo kunda uko wubaka. Kubera kujya mu mugabo wawe cyangwa umugore wawe si robo uprograma ngibe uko wipfuza. Si n'umumarayika yakorotse ava mu ijuru ngo abe ari umuntu ari parfait. N'umuntu w'umunyamakosa nkawe wenyene. Utegerezwa rero kuba wuzuye imbabazi, kandi nawe wenyene ubwawe ukaba uri umuntu ndavuga gute, umunyenyekevu, uzi kwicisha bugufi. Ashaka fokosheje usaba imbabazi.
ubwo rugo rw'abantu bazi kwicisha bugufi buzuranye imbabazi bazi no gusaba imbabazi ntabwo rugo n'ijuru rito. ariko urazi ko umuntu ashobora kugerageza kugira ngo umuntu agere kuri etape yo kuvuga ngo jewe nawe turatandukanye, jewe nawe ntitukiri kumwe, aba yagize amaefort menshi. Ushobora gusanga yo bayaraneseye nk'inshuro ijana ngo ugasanga ntigipasa. oya kubera iki none uyu munsi utoronka umutipe kubera ko ari mu diaspora, reka nkore mariage nawe ince nkiri ya beef tugire divorce tugabira imitungo ntibyama byabaye. Ego none nk'uwo bayagize effort ingana kutubwira ngo abe yo kubaka. ariko nibaza ko n'abakobwa bake bataba bagize ama effort. Sinibaza ko hari umukobwa yogira mariage kugira agire divorce, kuko nimba uzi ikintu ca mbere abakobwa benshi dukunda tunipfuza, je ndiko mvuga apopo y'abandi ko mwasi shaka kuyivuga, baba bipfuza mariage, bipfuza ko bazobona ejo baje kubatora iwabo ubanye n'umugabo ukabana n'umugabo neza. Cane cane abakobwa turakunda makeya, abantu batwitaho. Rero nibaza ko umukobwa yogira mariage pour que acha divorce. Ndaguha akaro kari très simple. Ego umukobwa wa 18 ans agize aremeye gukora mariage n'umugabo wa 60 ans, uwo khiyama bakeneye kubaka. Nica kindi yaravye vyose. Byose no kuvuga yaravye moyen financier, deux yaravye est-ce que uyu muntu ko urukundo ntiruraba imyaka. Yego je nakwaye ico kibazo ngo abafise objectif yo kubaka. Ego hari objectif yo kubaka. Nta urumva yahaye sumu umugabo wiwe kugira ngo apfe gusasigana njya mitungo. And then nibaza ko umwe wese abafise objectif yiwe yo ku a précise urugo avuga ati jewe mugasi nibaza ko hari umuntu yoba yipfuza gupfakara, kuko gupfakara ni ikintu ca mbere kibabaje. Wowe ntubibujumbura. C'est tout comme muzwana mutipe il a 22 ans à 25 ans yemeye kwimaria n'umukecuru wa 70 ans. Akubwira ati uriya reka tunda rushikemo hama tampiga aside tu aende nisiganira imitungo. Ivyo nibyo byeze ngaha. None ubu abakobwa ntibiko murakoma induru ngo abahungu ntibakibaraba ngo birabira bashuga mami. Barabashuga mami none kugira bubakane nabo se. Je no kuma mbona amanuzenya amafoto bagize ama mariage ngira baba bashaka kubarongora. Ingorane rero dufise niyo. Ingorane dufise niyo. Mu mutwe tuyaririmba yuko nako ku munwa tuyaririmba yuko dukeneye ingo nziza. Mbwa mu mutwe tuba dukeneye amafaranga y'ujya muntu tugomba kubakana. Nituba dukeneye urugo rwiza n'ujya muntu. Yani nshike muri bujya butunzi bwiwe je m'enfu y'ibindi bazovuga. Kujya ni wa wundi sorry aho n'abagenzi bakamutwenga akorujya rukecuru sha wagwiteye ko bigenze gute. Uzamva ati ndondera gatatu sho basi tuza turajana mu kirori. Deja rusambuye kandi yabigiza bibona. Rero jewe cyo no kubwira d'après d'expérience yiwanje n'amanalize mfise ingo nziza zirabaho, ariko kandi simparira yuko ningo mbi zibaho zitubatse neza, zirabaho kabisa, mugabo ningo nziza zirabaho. Okay, abantu bariko batwumviriza murumva ko urugo rwiza rurabaho. C'est une expérience aduhaye n'ukuntu atubwiye turabonye neza ko umuntu ashobora kubaka. C'est vrai hari abantu benshi dutinya ama mariage apopo yiwanje nawe ariko barankurikira ngira baza kuvyandika muri commentaire kugira ngo batubwire nawe nyene woshobora gusanga bari bafise ivyumviro nk'ibyo jewe mfise, kumva ko urugo rwiza rutabaho bivanye naho twaciye, bivanye n'imiryango twahuye nayo, bivanye n'abantu twagiye turahura nabo mu buzima, bakacancana abantu twagize ama relation ugasanga baraguciyemwo, ugasanga basi wahuye n'ibibazo byinshi. Ariko urumva ko urugo c'est la bénédiction, nkuko yavuze ngo ni urugo ni ijuru rito. Vyovyo mwavyumvise ko urugo rushobora kuba kukubera ijuru rito, mugabo bisaba ko umanza kumenya kwanza
est-ce que uwo muntu tugiye kubana n'umuntu ki kandi umenye est-ce que objectif intwaye mu rugo ni ya hama wagize neza tukaba dushaka cyane ikintu wosezera kuko ikiganiro gisa n'igiheze wosezera abanyonyi bacu bakunda Akamo TV ubabwira nk'impanuro genre abajeune buki gihe dusigaye duhurumbira amafaranga benshi tukaraba n'ubwiza tujya umuntu ari présentable undi sino mushira mu rugo undi yoshobora urugo est-ce que ubu wahanura iki bon naratanga impanuro nko warukivuze hari akantu wagumye uvuga ntashatse guha agaciro mugabo numva umenga twa debatako yego ngo benshi muratinya ama mariage kandi nawe wishizemo kubera gutinya mariage nta karorero keza nabibonye nta muntu nabonye yambereye exemplaire yambereye akarorero yego kubera ko noneho tubera akarorero keza abandi burya bavuga ngo umuntu atanga icyo afise ijambo ry'Imana niryo ribivuga nimba ushobora gutanga amahoro nuko uyafise bisigura ngo sinoja gutanga urugo rwiza ataho nigeze ndarubona ni ukuvuga muri wowe urimo desordre abana ntabwo wumva yuko inyembi vraiment inyembi kimwe gusa hari imigani y'ikirundi abantu benshi bakunda gukoresha kugira ngo bikingire ego canke bishigikira mu mafuti yabo akarorero kazamba ngonga kananiye umugabo n'undi karamunanira mugabo sindi bavuga ngagashobo umugabo n'undi bagashobora kubera ki muha agaciro uburorero bubi mudaha agaciro uburorero bwiza magiye muhura nabwo nibaza ko kugira ngo umuntu nakubwiye umuntu atanga icyo afise de hajya kugira ngo umuntu agire umutima mwiza ego c'est vrai biba biri muri we nature ibiri muri we mugabo hari naho yabibonye akavuga ati jewe nabonye naka kuko baravuga ko abana cyane iyo bari kuyatambuka umwana yiga gutambuka aca hose aciye anyura mu birenge se we yaciyemo kuburyo se uwo muhaye exemplaire akamubwira se nonaho umuntu yaba yahuye cyangwa societe ukabona ko ibintu biri kivagabo ushobora gusanga biba bigoye kuko uba ufise ubwoba n'igikomere uba warakuranye kandi ico gikomere ego c'est vrai kirakira mugabo gikira gitevye atari Imana yonyene tuvuga ngo yo dushoboza ariko nta basenzi usanga bavye abana baba novuga baba voyou baba delinquant ni nabo benshi none nta bamaraya bavyara abakozi b'Imana ni nabo benshi none utinyiki ubundi je novuga ko Imana yadushize imbere amahitamwo ego wewe uhisemwo kuba kanaka ni shwa yawe nta muntu yaje kuguforsa ngo biki no kama twumvise intaye z'abantu benshi bagiye baba novuga barurangiranwa mu gukora ibibi ego mugabo mu nyuma bagahitamwo kugira guhindura inzira bafashe ugasanga bagiye kurangiza abakozi b'Imana turazi n'abandi batangura barimba amasekira bakarangiza barimba amagospel canke batangura barimba amagospel bakarangiza barangira amasekira nukuvuga niyo mahitamo y'uwaba yagize so kugira ngo yo n'urugo rwawe rube goba gwiza ubishiramwe uruhara si urashobora kumbwira ngo jewe ngo narabonye muhira ngo papa na mama bama bagwanye nakarorero hari ababivuga hari n'ahandi bakubwira bati sha uzanye umugore ntumukubite ntubura umugabo vraiment ntabwo umugabo genda zini nkuru y'umugore araho bamubwira ati mugabo ntaragukubita wapi ngo yo ngo ntagukunda vraiment ngo agukubise ni hose agacenge mugabo atasha akamuvyonga kugira mukubite wa mugabo nawe n'umugore simbwa umugabo akubita umugore w'abarimbwa kagati nawe wa mugore we nibiki haragera igihe rero ambwira ati je utankubise ntunkunda
abantu turatandukanye ariko nibaza ko ntaguciriyemwo burya hari ikintu citwa nibaza ko mariage jewe ku byo numvise wavuze je nibaza ko iyo mariage uri kuvuga kugira ngo tuje muri mariage eske wodukonseya gute kubera wowe urumva ko ufise experience nini cyane imyaka 11 ni imyaka myinshi antuka vraiment félicitations merci watarajya ni kofe vraiment ahari arakunzwe ntagera nkubita nanje vraiment ntagera nkubita araho vraiment arakunzwe vraiment yikubita ugashi ku mutima bwati ivyo si byabose ariko rero eske nk'ubu wohanura iki abagabo kubita abagore abagore nabo nyene bahahaza abagabo ndumva tuko twegeze no ku musozo w'ikiganiro mu bisanzwe nta muntu w'intungane kwisabaho twese turabanyamafuti none umugore wanje rakoze ikosa ndamukubise nanje nkoze ikosa bica bigenda gute naho dushaka kubita none muzokubita ni impact basi no mama ariko byateza kugenda nimba koze ikosa nkamukubita nanje ndarikoze yo nkubita mugabo ego c'est vrai sinzi ko no vita imigenzo coutume ziwacu hari ukuntu no kuva kera wasanga abagabo hariho principe bagenda bashira kugira ngo bikingire bagume berekana ko bari hejuru cyane y'abagore sinje kuvuga ngo abagabo bari munsi y'abagore oya ibyo n'Imana ntibyemera umugabo niwe mutwe w'urugo mugabo ku mugabo yubaho kagakubita umugore wiwe kubera ikosa iri na ririya yakoze numwibutse ko twakuze batubwira yuko inkoni ishikira igufa ntishikira ingeso kuko nimba umugore wawe afise ingeso nkoresha bakunda kwakwita bakoze ikabagore umbonera wumva ngo abagore kenshi babakwita babahoriki babakoze iki amakosa yi umunwa baravuga cyane okay umugore mugabo nawe uravuga cyane turavuga cyane kandi turabantu twishigikira mu makosa basi byiza dufate nimba umugore wawe akunda kuvuga cyane wanashaka kamena n'amabanga y'urugo iyo ngeso kabisa ariyo ubona ati ingeso byaranse kayiheba ukamwaye mukubitiye ntayihebe reka kumuboreza igufa hindura strategy burya nasanze ikintu cisha ingo nyinshi ni kudatahurana kuko rijya kose yarikoze burya nawe hari hirindi uhora ukora kumbure areka kubishira hejuru kubera yuko umusumbya inguvu cyangwa kubera kubaha nk'umutwe w'urugo icingenzi yakoze ikosa mu rukundo mu bugwaneza mwegere umwereke rya kose yakora hama umuhanure bizogenda neza hama kuri mwebwe namwe muko mutinya ama mariage icambere nubabwira mariage ntabwo ari competition ntugomba gukora mariage ngo ni kubera ko bajya bana twavukiye rimwe bazikoze wapi ntugomba gushinga urugo ngo ni kubera ko muhira bakubwiye ngo wahasaziye ngo reka rero nshinga urugo wapi ni benshi cyane bama baguye muri ayo makosa bikarangira batishimye ni navyo byoze ubundi gushinga urugo cyangwa se kuja muri mariage ni engagement wewe ubwawe wimvamo ni decision wifatira sibyo gushira mu kugahato kera cyane niho twumva ngo umuhungu bamuzanira umukobwa puf mariage atanazi ariko sone plus loka mugabo ntaguciriyemwo kera ho hari sensible ko n'abagabo bake bakwita abagore kubera bo niko zubakwa ako kajambo nakubu rakake gusa urumva kera bo bogira ngo bagutorere muri famille ngira ba depo kuganje ngira baraba coutume aho hantu eske umugeni tumukutoye iwabo bimeze gute eske arakora niba abantu bava mu bwoko bukora eske niba basije nibaza ko haba etude haba hari habaranzi
niko kazi bakora. Ego. Ni ukuvuga nk'upapa wawe yaravuga ati umuhungu wanje yageze, umuranzi yacija kuraba mu miryango idon kera baraba ibintu byinshi kugira ngo babe bo gusabira kwa kanaka. Baca bara mu muryango uri eligible bakaraba umukobwa yo bageze akaba ari we agenda ku mugabo. Ariko ubu turagenda naho n'abafise 15 ndose umugabo vraiment shinototinye kuza. Gusa rero akandi kantu narishatse gushikako nasuka karenda kibagira na kera zarakomanya amahembe mugabo vyabamwibanga ntangere. Uyu munsi kubera iterambere unkubise kofe gusa mba nafashe ga selfie nshashira kuri umugabo yankubise yamashira hamwe yagateka k'abagore aje kugwarana agateka k'abagore mba nituye umugabo yankubise kofe. Ego hari n'igihe yari gukubise kubera amakosa yawe, hari n'igihe yari gukubise ko yari wewe wamutanguye wamwifronshe ko yagukubite ugaca wiruka mugaca muja ngaho ni violence mugaca mutera ubwoba n'abana bakiri bato. Nta rugondo rwiza na rumwe rubaho, ntuze wirohe mukona vuga ngo ntuze wite mu ruzi gwita ikiziba. Oh c'est pas vrai. Nukuvuga wewe waronse mu byumva kumwe mugafata imyaka 2 ya fiançailles mukigana ukabona yuko tuya tunenga afise wo twihanganira. Ni hubake icingenzi usengere urugo rwawe nta bindi cyane. Okay, muragize neza kwemera kutuganiriza vraiment byari biryoshe. Hama abantu muri ko muradukurikirana ndazi ko hariho abo byafashije cyane nka je byamfashije uko je ndabona ko ubu ndose wa mariage no genda ubu ntotinya some black. Ego vraiment sinoti. Turakeneye commentaire zanyu cyane ndashimiye abantu bose aho bava batukurikiranye cyane iyi merci iriko imenya umuntu yahejeje video agaheza hose iki kiganiro cyose akaba yacumvise. Turamushimiye cyane, Imana ibaha umugisha. Ciao naho ubu taha.